wana nkunka anashira wana kwirikira duka ego mane ntugira ngo zijya TV ziri hejuru yawe zirabinezerewe ivyo ni lazima niyo bazokubona yuko uri kurakora ibi bintu kandi bikagenda neza ikangaruka kuri Mr Kanangere mubanye neza twamaze indwi yose location uharura uburyo bukoreshwa muri location indwi yose hanyuma yindi ndwi tugiye kumarira arambwira ngo vyahindutse no kugira ushike hejuru kugikwa uca ku ngazi iyo ngazi rero ninde teko turumvikana hama Sahiri na Mr Kan nareye abo bantu bagiye hamwe no chamha Mr Kan narakivuze ngo nimba Fanira Vina bamushize mu ma influencer kugira ngo agwanire iyi award nibirigo barigora nibayimuhe nahagwa ngo vraiment estimate ndamufise ko twarakoranye siko twarakoranye muri kimwe ku kindi avyumve ariko Chatuza kumubona Mwalimu asohoye isinema yitwa Ikinyoma ari kumwe na Mr Sami. Mwahuye gute na Mr Sami Mr Mpopo muri no rugendo rwa sinema yo mu gica cy'u Burundi? Wagwan my people mwidishe ngo namutse nizere neza ko mumeze neza iyo mumeze neza tumeze neza yishoboye msigundo si KD1 all alongside but mix easy ariko reka manze shimire cyane umaze kugira subscribe kuri Anashare DS57 in the building twakiriye umwanditsi wa mareresi menshi hariho ntare eka n'izindi zigisanzwanye yitwa Mwalimu Auguste aho haize nameza agira kuri indwi account ya YouTube atagiye kugona kimwe giko kirajako ariko right now twicaranye in the building in the house kuri Anashare DS57 ariko ndakwibutse neza ko tuba turi kumwe na DH Telecom imwe muri imprimerie mu gihugu cyacu Burundi ikora ibigiye bitandukanye ama impression ku mipira munaze kubona ka video kaza gucamwo hagati mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker, contravision, backlight banner, roll-up, teardrop, impression numérique y'ibitabo, flyers, badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ivyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa, bureau 301. Mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281 DH Telecom, you dream it, we print it. Ariko tuba turi kumwe n'ikibanza kimeze neza cyane mu gihugu cyacu Burundi ubutambiro canke ubunywero basubusohokero ni Bartender Bar iri neza neza mu Kabondo she Willy ariko reka namwakira Mwalimu Auguste umeze neza brother is the long time brother umeze neza cyane umeze neza man umeze neza gose ndashimira gose kubera yuko nta gose muri Burundi ni uko nyene ushimira ariko ni incuro ya mbere Mwalimu Auguste namwakiriye kuri Anashare DS57 ndamukiriza abakunzi ba sinema y'u Burundi abakunzi ba Mwalimu bari bamaze n'igihe kinini atari garagaragara cyane ariko right now avuze ati in the house reka tunamwakirana iteka koko ni best director in our country Mwalimu Auguste umeze neza ariko rero umeze neza ubwo mbere kandi baramutse kuri Anashare imisi yose yongiye ku ma TV online ikintu cyambere namasaba abafana banje cyangwa abafana bakurikirana Anashare abantu benshi bararaba ibintu biba biciye kuri channel ariko benshi usanga batagira subscribe cyambere reka namanze ndabasaye mugira subscribe turakeneye yuko muri uyu mwaka uza gukwira twamaze kuronka silver kuri Anashare no kuvuga silver na abantu bashika ibihumbi 100 subscribe inshallah amina ivyo rero tugerageze tugire for umuntu wese arabikiganiro acagira subscribe hanyuma agerageza agire partage kugira ngo abandi abantu bagishikiye je kubganje ndiho nahozeho no mbona kubera yuko mwebwe mwabishatse rero kubw'ivyo ndabashimira hama mukore namwe muko mwabinkoreye mu bikorere nabo Anashare imbere yuko tuza gushika mu rugendo rwa Mwalimu Auguste twatangiye kumubona directing cinema zigisanzwanye azana ugwaruka muri New Gen Z koko twaragiye tubona harimo maraso mashashe ugiye uzana muri sinema y'u Burundi ariko ndakeneye kumenya Mwalimu Auguste ninde imbere yuko tuza gushika kwizina benshi bagiye bakumenya muri sinema y'u Burundi Mwalimu Auguste ninde Mwalimu Auguste amazina yiwe yavukanye yavutse yitwa Nkwiriki ego hanyuma
abavyeyi baza kumwita Nsengiyumva Augustin ego ndavuga igituma navutse nitwa nkurikiye nikore ko nkurikira ciza w'amahasi ego donc iryo niryo navukanye abanyita Nsengiyumva Augustin ndakura hanyuma nza kwita mwarimu hama ndabandanya umwuga ni umwe mu banditsi abakinyamareresi ego kandi numwe umuteguzi w'amasinema ego akongera kandi akaba afite ibindi bikorwa akora muga muri akano kanya reka tuje muri entertainment ni ngaho nizo ko ari mu idondoro wanje ego mwalimu Auguste bica bihura gute na sinema mu gihugu cacu Burundi kuko twagiye tumumenya cyane muri sinema urugendo rwiwe bahuye gute na sinema byagenze gute kugira ze yisanga muri ino mihanda yo gukina amarese mu gicacu Burundi murakoze ubwa mbere jewe natanguye nandika ego natanguye nandika nibuka yuko kuva muri 2009 nahoze nandika ama story yacica ku rubuga rwanje rwa Facebook ico gihe nahora nkoresha Facebook ego isanzwe nyene nahavuye mpindura ubu ego hanyuma tuza guhura n'abatanzania bambwira uburyo twoshobora kuza turavyaza umusaruro je nivyo kwandika nangura kwandika ivyo bita hadith basimulizi hanyuma nza kubibandanya rero nji Bujumbura hari 2011 kubera ko 2009 2010 ico gihe narandika n'amateatre tukanayakina ku mashuri maze gushikino 2011 2012 niho nahuye n'umukobwa witwa Melvis ambwira yuko hariho ahantu bita TBY ni kuvuga yari club yigisha ibintu byo gukina amareresi c'était 2012 ico gihe bakorera mu Kinindo hajya ubasiga hari zone sinzi ko ari zone kubera yuko urabona mu Burundi bushasha vyagiye birahindagurika donc niho naciye ngenda ico gihe ndakorera ivyo bintu byo kwiga ukina amareresi numva ko nasanzwe nkina amateatre gutyo nca ndabibandanya nasubiye kandi kuza kugaruka muri sinema kubera ko 2015 habaye ibintu nibaze kibazo cyabaye mu Burundi mu gice cy'u Burundi barakizi ego nca ndava i Bujumbura nsubira iwacu nagarutse 2018 hama 2021 niho nafata mu mugongo umugwi ego wari witwa Mwarimu Comedy bo barakina nkabandikira ego bakina comedy hama 2021 nibaza mu mpera niho bahavura bampanura gukina nanje cyashiraho umugwi witwa Mwarimu Entertainment ego gutyo urahinduka witwa Heroes in Faith guzo no musi wana yitwa Mwarimu Auguste donc ego winjiye muri cinema niza challenge udusangiza koko hariyo new gens ngaha batari bazineze yuko Mwarimu yatanguye cinema muri 2012 niza challenge wagiye uronka cyane muri kino gisita koko nta vyamavyera de mu bisanzwe challenge zabaye nyinshi cyane muri buno buzima kubera yuko urumva ari we wandika ari we udirectinga ari we ufinance muri cinema kiba ari kibazo gikomeye na Nyarijya ico gihe nakijemwo nivyo nari nzi ivyo byo kwactinga nari nzi ivyo byo kwandika arashobora kuronka amafaranga make yo kwifashisha kugira ngo bikunde igikorwa gikogwe mugabo sinarinzi agakino indani ukuntu gakino entertainment ni nyubako imeze nk'irigi uyikura yirabira inyuma ubona umenga irera ariko indani hari akano ka John donc indani muri entertainment hari yanda mabanga akomeye uri nyuma uyarabira inyuma uzi ukuntu abona ubibona wo kwimva ngo ni ibintu byoroshe mugabo maze gushika indani ucuza gukura reza struggle kwigisha abakinyi gutegura abakinyi bakabivamwo wari ufise urugendo rwo kugenda gukorana n'abapromoteur bakaguhemukira ukaba amafaranga ntibigende nkuko vyari bari bifuza gukorana n'abastare rimwe na rimwe mukavugana ukuntu mukora hama bakaguhindukiza donc izo ni challenges zimwe nagenda hora nazo hanyuma kandi n'izindi challenges zitsigera zihera ni challenge z'abantu mu mukora umwuga umwe izo nazo kumva umuntu akubwira ko udashoboye kugeza n'uno munsi ivyo byo ubibaho bibamwo uzo kumva umustari bamubwira ngo nawe nyene ntavyazi kwactinga yakoze filime mbi ivyo ni challenge umuntu ego nimba tari banga wowe warahuye na naka ko bareye yuko Mwarimu udashoboye kari musangi igisata cyo gukina amaresi mu gica cy'u Burundi nimba tari banga yo barinde umuntu amaze ku challenginga ko barija mu gihugu mu bisanzwe turi ko turabivugira kuri réseaux sociaux tugaca tugoma ko n'amazina y'abantu bitera ingorane kwiyubakira abansi si jewe sindi muri ba bantu bemeranya n'abantu baja kuri réseaux sociaux agatangura gushwana no aha tuhari kugira ngo basi tubwire abandi abantu bamenye ubuzima tubayemo atari kugira ngo twisamburire ko nk'imene sinoza kuvuga ngo ni banaka mugabo bariho na nuno munsi bariho bariho
donc ariko ntacyo bitwaye kubera yuko nasanze burya ubuzima bwo ari bwo butegura ubuzima bwiza kandi mu bibazo niho umugabo amenyekanira niho yibakira donc cyatuza kumubona Mwalimu asohoye isinema yitwa Ikinyoma ariko mwe na Mr Sami mwahuye gute na Mr Sami Mr Popo muri no rugendo rwa sinema yo mu gice cy'u Burundi kambu kugundi ni bavuze ngo very easy bavuga ngo ni very easy kubera yuko imbere ko duhura na Mr Sami twamaje guhura n'uwo bitakoresha umwanya ico gihe yaragikora muri Wakarayi TV ndani ngiye kumuronderera namurondera ko deja promotion ya Mwalimu Comedy ico gihe agomba kubakoresha content nkuko asanzwe abikora yahoze abikora kuva kera donc hanyuma tumaze guhura yambereye umuntu mwiza akamubwira jewe jewe kweri je ndahindagurika jewe rero sini umuntu wo kwizera reka ahubwo ndaguhuza n'umuntu wo kwizera amuhuza na Elma Love Mwalimu maze guhura na Elma Love Mwalimu nawe nyene arambwira ati Augustin ukuri ukuntu wewe ubishaka ni ushaka gushika ndavyo na vision zanje zawe nako n'ubushobozi bwanje sino bishobora ndaguhuza n'umuntu ashobora kuba yo gufasha kugira ngo ushike aho wipfuza n'imibiri bagufasha basizo ntambuko zingahe zibiri cyangwa zitatu hama bize bigende neza no gucarira mpuza na Mr Sami turakorana rero kiriya gikorwa niwe yavuganye nawe je twahuye gusa tudiringa ku bijyanye n'amafaranga nako no vyita gafana namuhaye hama tureza turakora haraheze amezi agera kuri 7 reka tuze muri kino gihe nyene haraheze amezi agera kuri 7 Mwalimu Augustin utariko turabona YouTube yiwe ije muri circulation agacerere kamubanye kenshi abakunzi biyo bakora ridoga cyane yuko Mwalimu atoba kibarizwa muri sinema ndaza kugaruka ko hariho n'indi sinema muri kura directing cyangwa muri kurandika kubwikiraka wagiye uronka haraheze amezi agera kuri 7 atagikugwa ciwe bwite gica kuri account yiwe ya YouTube byagenze gute habaye ikikugira uje muri ako gacerere icyambere cyambaye ko novuga yuko cyabaye ikibazo cy'ubukene tumaze kwinjira mu kibazo cy'ubukene hama nkaba nari maze gukora filime nyinshi nasizemo amafaranga nakubwiye ko hariho challenge nagenda hona nazo narigeze kuvuga tukorana ikiganiro kuri FTV ko nigeze kugira ikibazo filime kimwe kikindi rafudika kandi yari ifite ama episode menshi nakoresheje uburyo bwinshi kandi abarundi bamenye neza ko filime ndundi ntizigaruza amafaranga umuntu aba yakoresheje hanyuma nshafata umwanzuro rero je ubwanje ku giti cyanje yo gukora filime igahera hama nkabona kuyipostinga kubera ko nari nimaze kubona yuko ibintu byo kuvuga ngo nzokora episode nka 5 hama nce postinga hama nongere kandi bandanye shooting nabonye ibinga bizompamagarira abansi banje hanyuma nshafata umwanzuro rero gukora filime ihere hama posting rero muri kano gace rero nako ndakora nariko ndakora filime zibiri imwe tugiye kwisora vuba atarakano kaduciriyemwo nibaza yuko itariki 18 z'ukwezi kwa 11 izo yagiye habona no kuvuga ko inyuma yaho tuzotegura ibintu kugira ngo abantu bashobore kumenya ko igikorwa kiriko kiraza mugabo gushika zino saa tuko turavugana mvugana na Chris director wanje nako akaba na filmmaker arambwira yuko ikintu kijanye na projet yaheze hasigaye gusa ko dushobora gukora ama foto yo gukoresha ama animation hamwe n'ama cover kucyo tuheze tuyiranse donc kugeza no munsi abarundi bomenya neza yuko n'abantu bankurikirana bose bari mu mihingo ituzengurutse bumva ururimi rwacu canke kumbure bakunda ibikorwa vyacu no babwira yuko icatumye mba ndi mu gacerere bwari uburyo bwo kugira ngo nkore hanyuma ntangore gutanga narahejeje gukora igikorwa ivyo navyo urumva bitwara uburyo bunini rero bisaba kurondera ubwo buryo hanyuma ukaja shooting hama ukarealiza cya gikorwa hanyuma bakagira editing hanyuma bakagira final urumva ivyo byose byantwara uburyo kandi n'umwanya donc ni cyo kintu nari ndimwo hanyuma akaba afisa n'ikindi gikorwa urumva nimirije kuzoca nsora inyuma yaho naco bisa nkaho kigeze kuri 60% muri shooting duce twinjiye rero muri editing hama bikunde tuzopanga programa n'abandi abantu baba bakeneye ko dukorana nabo bashobora kuronka n'uburyo ndabakorera ntagenda kubabesha nk'abandi kugira ngo nzogukorera ugasanga nyene ntibiciyemo nico ikintu umva wishimira cyane kuba warahisemo kuza muri cinema mu gica cy'u Burundi nico ikintu wumva wungutse muri kino gihe umaze muri cinema y'u Burundi nico ikintu ubona homvye mu bisanzwe je sanacho nahomvye kubera ko Bisanzwe je sinuvuga ko nahomvye kubera ko habicateguwe n'Imana niyo hatari ko bico ivyambaye ko bishobora kuba vyari kumba ko mu indi zira
rero narungutse kubera ko nungutse abantu ndazi iyo nkaba ntakina filime we ntituba tuzi nayo ego peut-être na ya mugenzi wawe ntituba tuzi nayo easy ego hariho nabandi abantu tutari kumenyana hariho nabandi abantu banzi batari kumenya donc narungutse abantu ico nico cyambere nishimira hama ikintu kinaco kijanye na srago vyane bisanzwe n'ubuzima no muri nyari ruguru ararima ntibigene uko vyipfuza ariko kandi agasubira kandi akarima rero jewe narungutse abantu ico kintu cyambere ndacishimira mu gace rero umaze nibaze neza yuko wari kuriga ibigi bitandukanye sinema yo mu gica cy'u Burundi ubona igeze kuri level imeze gute ubona bayakira gute ubona abakunzi ba sinema y'u Burundi bako bayakira gute muri rusange mu bisanzwe hari ikintu namye ndagira ko analyze ku kintu kijanye na subscribe ku YouTube channel nasanze ubu bisigaye vyoroshe cyane kugira ngo umuntu aronke subscribe ego amancangira analyze ku kintu kijanye n'umuziki na filime mu Burundi burya nasanze n'umuziki uravye nabi urashobora gusubira hasi kubera ko n'umunsi abantu benshi bahurumbiye muri cinema uretse ko gusa umuziki ugaruka kenshi ugasanga uvuzwa ku maradiyo nakano kabari gatoyi gashobora kumvirizwa umwanya mwinshi ariko cinema nk'ubu abarundi bo bandaniza ku murundi bariko ugasanga hariho nk'ama TV canke amacano ashika nka 30 ego ariko arasora film ndakeka yuko abantu b'umuziki kugira bumvirizwe vyo bagora kubera yuko abarundi bo bahagaze mu cinema ariko bararaba film ya kanaka ugasanga umunsi wose urinze uhera bakiriko baraba ama episode yasohotse n'undi munsi kazokurikira gutyo rero vyogorana kuri YouTube channel kugira ngo abantu bashobore kuronka uburyo bagira rero sinema ndundi no musirikira kigwa neza abarundi birerekana neza ko bayikunda basigaye bayikunda cyane ariko ku bintu bijanye n'iterambere ryacu haragahaze kubaseneyaste kubera ko kubaseneyaste kubera ko nituraronka isoko ya sinema yacu arico kintu cyambere kidukenesha donc nitutararonka isoko bisigure nibwo twoshiramo ingufu azogerege ducika intege kuko tuzofata imiliyoni zawe 15 imiliyoni 50 ijana abandi bakora uzishire muri sinema nziza hanyuma wifuze kuyipostinga kuri YouTube ucu usanga ugiye kuronka $10 cyangwa $20 ngo bice biguha intege yo gukora indi sinema no hakenewe rero yuko abagwiza tunga basanzwe bari mu Burundi bagerageze bakore ikintu gishoboka kugira ngo badushikikire hama turonke kumbure isoko yacu wibaza yuko habuze iki kugira izo nguvu kugira banazigire yuko bashigikira bo ikibuze n'umutima no gushaka ko Barundi nayo ubundi bwo kera bahora bitwaza ngo kumbure ntidukundana kumbure ntidukundana mugabo turakundana kubera yuko turi mu gihe cy'iherezo igihe cy'iherezo rero Bibiliya ibivuga neza yuko urukundo rwabeshe ruzotimba urose batanu bagukunda abo barahaye urose abantu 10 mu vyumva kumwe abo barakwiye bo rero ntihakenewe yuko twese abakinyi ba sinema bose ko bari mu Burundi dutegeza gukundana mugabo nimba hashobora kubaho umugwi runaka ukundana ukaba ushigikiranye n'umugwi kanaka bagashobora gukora filime bisigure ngo urukundo n'ubwo nyene Burundi baturondera ko nago na madaimoni hagera urahari ya ubwo nyene ari ubwo nyene ubwo nyene muri kino gihe ni mwalimu ari kara directing isinema yitwa Impano kwa Abel Ndwayo ubona gute feedback hari bo feedback ni nziza uretse ko nyene atari nziza cyane nkuko tuvyifuza ni sinema buri kirakundwa cyane ariko kuri uravye kuri YouTube biharuro nibiko biraduga nkuko twari tuvyifuza rero feedback twavuga ko ari nziza cyane jewe rero nsaba ko abarundi bakurikirana ibikorwa vya sinema ndundi bagende kuraba nubwo yego muyiraba kuri RTNB bamwe bakubwira bati tuba twayibonye kuri RTNB urumva guca tugaruka kuja kuyiraba kuri YouTube twayibonye sico kimwe no kugenda kuraba filime ya kana kitari kiraca kuri RTNB tuba tuzi programa kuri RTNB garuka nka gatatu ariko twasaba yuko turakeneye biriya biharuro vyanyu navyo nyene bize hehe kuri YouTube nimuce mugomba kuguma rero cyane kuri RTNB ngo mubagire yuko natwe tuba dukeneye aba subscribe hariya tuba dukeneye ama views wanyu tuba dukeneye support tuba dukeneye ivyumviro vyanyu muri commentaire tubone aho tutagenze neza bisanzwe nivyo muri kino gihe harasohotse isinema zavugishije abantu benshi kandi zarimwo n'umwe umugenzi wawe ndavyemeza yuko mwakoranye canke wagiye uhakazi naza kuvuga isinema cira mu nda hamwe na data uri mu director bimaze mu gihe kinini umwanditsi wa Marese mu gica c'u Burundi afise akanyarigabo canke experience kanaka yani ya isinema witegereje neza uvuga ati yari directing neza canke yari nyandiko imeze neza cyane kuruta yindi mu bisanzwe twe ndi nk'umu director nkacanza gufata sinema zibiri ziriho
ego nkaza kuzicalenginga mvuga ngo iyi niyo nziza ya direct nzo neza canke iyi ni nabi mba ndiko ndatuma babande dukorana umwuga umwe tubonana ko turabanze sinzi kino kintu ko muracanaliza neza urana nk'umwe akararo kamwe no vuga ti niyi imwe muri izo niyikoze neza bisigure ngo naka nawe ntamuvugiye ko ikoze neza dushambana kumenya muca mwankana rero tuca twirinda ivyo bintu tukareka kubivugira kuri micro zacu kumbure bajya ba director babiri bavuze bati ingo uduhe imbono yawe y'ukuntu ubona vyari kugenda tugaze tugatanga ico cyimviro gishikira umuntu nyezina atamutima mubi abibona nje mbona ko ari sawa bakubariye utanga agashimwe k'igitsina gore mu gisata cyo gukina amareresi uyu mwanya nyene duhagaze ngaha twicaye kuri kamera za Anashare nohe mwigeme kaze canke igitsina gore wumva woha best influencer muri kano kanya ari mu Burundi mu gisata cha cinema igitsina gore ego uwambe wumva yuko woha agashimwe uyu mwanya nyene twicaye ngaha itariki 2 z'ukwezi ego uzi gituma ndiko ndavyumvirako ego urabona abantu bose dufise abakobwa bose dufise kano kanya tudakoreye kuri visibility yabo umwe wese arafise ahantu ahagaze kandi aho hantu ahagaze neza ari we wenyine okay for example mimi ku bintu vy'amarira ibintu vy'agahinda acting zibabaje niwe wenyine nizo ziwiwe aho gusa barashobora kuhahurira na Fanira Vini ari babiri tugacalenginga abo bantu babiri donc andiko ndaharara kuri casting kubera yuko nanje ndaje muri casting nkaba casting ikenewe aba bantu babiri batoye umwe bo kwigamwo bakeneye ahantu hari agahinda barira za babarenganya ubona umengo bacting ibintu aba bantu babiri baracting ibintu bigiye gusa bano babiri ariko tugiye mu bintu vy'amanyama no gukara Kadora Vere na wacaja mu rundi ruhande wiwe abahagaze wenyene yemwe tugiye mu bintu vyo ku vy'ubabe ibintu vyo kubingyarya cubibona twoca tumuzana wosanga Kanyana nawe abifitinga fresh tuko turumvikana rero ntanza karoro kuri abo bantu batatu abo bane nako abo bantu bane rero uci uvuga ngo ugomba utange award vyo gusaba ngo ufate filime imwe ubahurizemwo hamuhejeje kubahurizamwo ucuraba umumwe wese ukuntu yagera fitting ico gikorwa niko vyosaba mugabo bunyene uciye wicara ukavuga uti je ngo ndabonda yihereza ndakeseri jewe kwiti canje je ndayiguhaye byo bingora ya no guhakwe kwera ko no umwe wese no imuha kuri casting mfatiye kuvyashoboye mugabo sino yitanga ngo ni ngo nguri gihanga bakubariye uyitange kuri umwe gusa aho nta notanga no ndayigumana sindakubesha gute uyigumana gute kandi bakubariye utange kuri umwe vyumve fata karolero je ndi réalisateur sawa réalisateur c'est quoi écrivain réalisateur écrivain c'est-à-dire ni wa muntu ashobora kwicara akiyumvirira umuntu wese akandika story afatiye ku muntu uwo ari we wese adafatiye kuri nkunzi akavuga ati je iyi filime yanje shaka kugenda gutya kandi nije nzo yirealiza cyangwa niyo huba umurealisateur azoza kurealiza iyi film ariko jewe nzoba nayitanze ariko mfise ivyimviro vyanje nukuvuga muri casting nzoba nayivyimviro vyimviro vya casting ko nijewe nk'umwandisi mba natanze icyimviro ngo hakenewe nakana abo bantu rero bose realisateur écrivain jewe guhizo saha umwe se ugo mumpa no menya aho ndamushira ngiye rero ngiye gutanga agashimwe kamwe ku muntu umwe kandi abo bantu bose bafise angle baba barimo kandi babikora neza urantunga cyane dufatire kuri aya mezi agera kuri 5 aheze ndaza gukubaza amazina agera kuri 2 uraza kumfasha nawe uzuratoramwo umwe ushobora kuvuga ati yarashoboye kunyemeza cyangwa yarashoboye kugira ikintu kanaka ndaza gukuvangira igitsina gore n'igitsina gabo Chris Izzo Mr Khan nuwahe muntu yakwemeje no mwaka ko bose baragaragaye mu sinema zigisanzwe ni New Gen Z reka ndabikuzaniye Chris Izzo uno musi kuntu ndamufata ndamufata nk'umu acteur no kuvuga afashe casting y'ubugizi bwa nabi cyane Mr Khan ni umuntu mwiza muri romantique donc dufashe kuri kubugizi bwa nabi Izzo
dufashe kuri romantique fata majorité izina igitsina gore impamvu igitsina gabo ntidufatire kuri casting zabo fata ibikorwa bakoze w'ibikorwa uwo woha amanota goroto wundi muri abo babiri nico ndiko nagusigurira nico ndiko nagusigurira kandi nuko utari kuracumva kandi abo journalist nico kintu ca mbere mufite ikibazo donc ibi ndiko nakubwira ce sont des analyses ziri deep ego ndiko ndabibona nanje izo ni analyses ziri deep rero uci ufata umuntu nk'akaroro kamwe basi izo yakwa kina casting ya Mr Khan basi reka ndakwa nk'akaroro kamwe ego Rey na Mr Khan teko turumvikana ego hama Sahiri na Mr Khan na Rey abo bantu bagiye hamwe no chamha Mr Khan ubu nyene uce ndayimuha dufashe tugaca dufata hari umugabo yigeze kuza bita Chris yakora ubwicanyi dufate izo dufashe izo tukamushira hamwe na Niyo Chris estime hamwe na Chris no cyane ama Chris izo sizi ko turumvikana kuko aba bari mu mugabane w'ubwicanyi bena Lucky tiko turumvikana aba babiri Lucky na Chris izo aba babiri nibo twosigara turakuramo kuko uno munsi estime ntariko arabiviva nkuko yahora bikora kera donc urugezo ruriko ruramanuka hasi mugabo Chris izo ari karaduka donc aba iyi angle noha izo mugabo mwi angle y'abantu bari romantique kandi bashobora gukora film dramatique aba duce tuzana abandi abantu Kane Sahiri tugaca tubonamwo Rey aba bantu tugaca tubabona bariko baraza rero muri bo hacavamo Kane kuko Kane ariko aratwemeza miyo casting mo rero ntuze kunzanira rero ngo mfate ngo casting y'abantu badasa ndabakompara kuko Chris izo vraiment hagarara neza Kane muri romantique ahagaze neza none noca ntora mu kubera gusa hari undi ashobora kuba yarushije amanota wundi muri abo babiri oya nta manota basa ni nk'akararo kamwe kandi akwereka nk'akararo kamwe ego Jetri na Jackie Chan Jetri akina ivy'imiguruko Jackie Chan akina action mugabo zishoboka ushobora kuba we wobona ego aba bantu nubakompara nivyo bari muri action nimko wofata basi Arnold Schwarzenegger ukaza kumukombara na Jackie Chan bose bakina action nivyo mugabo aje umwaje mu rusoro wundi akaja muri kung fu ego ivyo rero ntushobora kuba kompara mugabo uci ufata nka Arnold Schwarzenegger ukacumukompara na nka what is UI siko nukuvuga abo bantu kubera ko nabo bakina ivyo nyene urashobora kubakompara ukavuga ati ahaje kwere Arnold Schwarzenegger nagatware canke Rambo tubahuje ni nagatware nabandi rero tudashobora kuvuga ngaha ariko ugiye gukombara abantu batari ko barakora ibintu bisa ego basi ni nko gufata basi amazi n'umucanga kubera ko byose vyegereye ikiyaga ugashuvuga ngo kompara amazi n'umucanga urazi none mwali bisigura yuko kiya gihe Fanny Vina twara best influencer hoba harabaye ikosa n'abaririmbyi Fanny barakamuha araba best influencer nakivuze ko before yuko bayimuha ego post uzokurikirana kuri page yanje ego narakivuze ngo nimba Fanny Vina bamushize mu ma influencer kugira ngo agwanire iyi award ego nibirigo barigora nibayimuhe kubera iki uriya mugora afise team imufasha partage afise abafana biwe bamuzi afise abantu abwira ati kora iki bagaca bagikora tiko turumvikana atandukanye n'aba ba influencer bandi kubera ko afashe aba promoter baza kumenyekanisha ibikorwa vyiwe nabajya nyene bariko barahiganwa nawe bazomupromotinga apfa kubaha amafaranga gusa ibaze rero uri kurafata umubosi wawe muri ko murahiganwa uzomutsinda ntushobora rero hari ibintu rero ugomba kuzuratahura ikintu cyose muri kategori yacu bamuzanye bakinyamareresi naza bamukompara mu bakinyamareresi bamuzanye mu munyamuziki aho ntariyo ni bafate ba Sadbi bafate ba Fizo bafate ba Dramati bamuhuze mugabo ni bafate ba promoter ni batugende batuzane ba Simbizi batuzane ba Landry na ba influencer bashire haje ibu nivyo abantu bose tukashobora kwitwa najende mu influencer ego nene nacaza guhiganwa n'umu promoter bisigura yuko haba ikosa ibyo ntabyo ndiko ndabakosora twirinde ivyo ego mugabo na uravyumva koresha ubwenge umuntu ariko arakugena kino kiganiro nawe arafise ubwenge bukora neza
sawa Vanilla Vini ni mukinyi w'amareresi ego akina plank tuko turumvikana ego uyu Randy promoter cyangwa se bizi wasema vumba bari kumwe nakandi akazakora nako gupromoting igikorwa hamwe no kumvisha abantu bo bamahikira akacazayo ego tuko turumvikana ego mugabo Vanilla Vini atanga ikiraka cyo kugira ngo bamupromoting kuri uwo muntu nyene n'ugundi umuntu akora nkawe muri ko murahiganwa n'uguhiganwa na boss wawe aho kantu wakumvise izi kandi urakoze kuntahuza ncire bitahura kandi mu bwenge Fanny ahuraha akazi basimbiza bakaca baja muri competition imwe na boss aho ratanga akazi muri kino gisata cyo gukina amareresi nuwahe muntu ubona yaramaze igihe kinini agaragaza impano ariko byanse yuko agaruka muri no game kuko ndaza hari amazina menshi bakunda kuvuga arakunda kuvuga amazina ya ba Mr Sami arakunda kuvuga amazina ya ba Berinduwayo arakunda kuvuga amazina ya banaka amazina bayaraga nkuko babivuze yuko estime ivyo byo kuri Anashia nagenda nabivuga cyane pe yuko estime akariro yarafise katumye tudasubira kumubona muri kino gisata siko ariko gusa biratahuritse nuko mwe mutabitahura dutahurishe rero bitahuritse gute yakwereka kararo kamwe ego we mukorana nande muri journalism abakolege dukorana canke kuri Anashia muri Anashia ni jewe na izi sawa ubuwoza n'ubundi umuntu gakenera kumwigisha kugira ngo umumenyereze i fan base sawa hamugaca ufata umuntu kuye kuri inside Burundi ego bari basanzwe bamenyereye hari ahantu mugabo we muri Anashia yarasanzwe banzi ni wewe bazi ego abo bantu babiri ninde muntu azovuga utagusumba ubundi bisigura ko ntubwira ngo bisigura oya ego oya nkeneye utwishure neza bisigura ko estime hari ikintu camubaye ko nko muri iyo nzira nyene ubimbarijemo reka ndakwereka nkararo kamwe Libert ego ya Java yahoze akora muri Trafa ego afise kandi na Soro the hero ego yari karakoresha ico gihe ndakwibutsa yuko na estime afise timu yiwe sinzi na timu yiwe ahigeze 60 jury films siko uri kuri yubaka rero ntushobora kuba kundi umuntu na cyane cyane ko uwo muntu yarasanzwe ari umustar ahubwo ni wahirahira ukanamwubaka uzobwiye nico gituma ego sometime ego umuntu abakeneye gukoresha ubwenge bwiwe Imana yamuhaye kugira ngo ashobore kumenya ati aha njahe nagwa ngo vraiment estime ndamufise ko twarakoranye ego siko twarakoranye muri kimwe ku kindi avyumve ariko uno munsi estime kugira garuke arasaba gukoresha ubwenge bw'Imana yagize gute yamuhaye nawe nyene yipushinga nigeze kumurondera nkeneye ko ndamukinisha hanyuma ivyo yambwiye aravyibuka nimba zo kurikana kino kiganiro rakizi ni lazima kibone estime nimba rero bijya bintu yarabimbwiye nije ku giti ci wanje akagumira muri biga bizogorana amenye neza kujya mugabo nawe ariko yubaka kandi afise Burundi ya Film Academy kandi hajya arakeneye umuwinga arakeneye umumediane ashobora kuja kumufasha muri bajya bakobwa biwe na bajya bamama biwe na bajya basore biwe bari muri Burundi ya Film Academy kugira ngo kumbure filime ziwe zironke na zijya ka aronka ego no kuvuga uno munsi ashobora gukoresha ngikoresho kugira ngo azungurukemo gusa nabajya abantu bo muri Burundi ya Film Academy cyangwa bagomba kwinjira kuja kwiyandikisha muri Burundi Film Academy bumve ko bagiye kubonana n'umustar kuko uno munsi yovayo zica bisaba ko Libert nyene ari wakoresha inguvu kugira ngo bikunde apambane tiko turumvikana uno munsi uri kurakurikirana Chanceline bamudugije ego kandi uno munsi Chanceline ari hejuru ya Libert ya estime kandi yaje ari umujournaliste akuwe ku kinyamakuru ntuvugira ngaha urakoze cyane siko rero kububaka abo bantu rero hari umuntu bacako no kugira ushike hejuru kugikwa uca ku ngazi iyo ngazi rero ninde analize umuntu agomba gukoresha mu mutwi we ushobora kuba uri ngazi ushobora kuri kiraro uca bacako kugira ngo bashike bagenda cyangwa ugashobora kuba wewe nyene ukuboko gukwega undi umuntu kugira ngo umushikane yagiye ni ibintu bibiri rero bidasa
ntashobora rero kuba wa mustari twaratumenyereye kera mu ihuriro twahora tubona muri 60 Jury Films ntashobora kuba wa undi twabona kwa Nsoro agiye gukora ibiraka no kwa Fanny Ravine ntidushobora kumubona hahandi bamukeneye abantu bakeneye action ngo bamutore oya ari hajya nyine hajya nafise kontra rero niyira mwali habuze iki kugira namwe muzana urunani gwitirirwa societe cyangwa association y'abasinaste mu gice cy'ubundi nkakujya kwa Amicale des Musiciens kuko bino bintu uri kuravuga mba numva neza yuko abakunzi ba sinema y'u Burundi baraza gutahura kuko abantu nka bamwebwe bro barakenewe kuko bino bintu yuko boze bararonka inyigisho habuze iki kugira muzane namwe nuvuga gute igisata canyu kibaranga mufise amakarte cemegwa n'igihugu urashobora kufisa ivyo vyiyumviro vyawe mu mutwe ariko ivyo vyiyumviro ntibishigikirwa kwera impamvu iya mbere nk'ubu babonye mwarimu baramuzi ko ari umuntu w'umunyempano barabizi ko mwarimu ari unasi ubwenge yarize baramuzi mwarimu ko ashoboye arafise izo nguvu ni wa mutipe adacika intege siko kandi ivyo vyose haba realisation niki no gutanga ivyumviro bitanga mugabo rero si wari wese aca kunda ico kintu kwera twe mu Burundi sinzi ukuntu twe twimereye nyene sinzi ukuntu bimeze wana nkunka anashira wana kwirikira duka mane ntugira ngo zijya TV ziri hejuru yawe zirabinezerewe ivyo ni lazima niyo bazokubona yuko uri kurakora ibi bintu kandi bikagenda neza ntugira ngo bazoguma bagushigikira rero kuba ibi bintu ubona bitarakunda ngo habeho ikintu kimeze nka Amicale des Musiciens bisigura yuko atabantu bari bavyumvira harabayeho ibintu je nigeze mbona inani zarabayeho z'abaseneaste zitari nkeyo wanashaka bavuga ngo bagomba bashiraho urunani rw'abaseneaste ariko vyagiye birigizwe inyuma kubera yuko umuntu wese akizanya afise impamvu cyangwa ugasanga biko bisubizwa inyuma kubera ico cyumviro kizanywe na naga ico naco kirimwo jewe nanje nk'ubu mfashe ndi paratuye ngo amene icarika abasani fate base ntore 3 4 5 6 8 twicare tukigire tuzogenda turumvisha abandi bazogenda baracumva boca banda batikajya gahungu karafise ubwenge haje base naho nonda bifise mu mutima mwiza niyo nabanda bikoze kubera urukundo hari abandi abantu nabo baca babizamwo kandi mbere wanashaka banyereka ko bafise urukundo kugira ngo bavyice ubwo nibwo buzima bw'u Burundi tubayemo rero mugabo gusabira kwiye guhinduka kubera turakeneye gutera imbere kandi 2040 na 2060 bavuga ntituzashika tukimeze uko tutigeza kuba dufite impinduka kumbure basi ibintu bigatangura gukorwa n'umuntu babona ko abishoboye hama bigakorwa n'umuntu babona nyene yuko yo bishikana ahantu atari kuguma babona nyene ko ibintu babirabira muri yashusho nyene babiraba nakahe kawa mu kurangiza umva wotera muri rusanga abakinya amasina mu gice cyo muri kugira tuzo twongere twavanse kugira tuze kutwibone ku yindi high level mu gisata cyo kira mareresi akamo batera kuri FTV nigeze kuvuga ngo mu Burundi nta rukundo ruhari no musi mu kiganiro ndiko ndavuga navuze ngo urukundo ruhari ubwo nyene ubwo nyene kuri FTV navuze ko atarukundo ruhari muri rusange donc ntidukundana muri rusange ni global ariko turakundana vya bindi nyene vyaje kubera ko dukorana vya bindi nyene vyaje nyene kubera ko kumbure nzo gukenera ko kiriya kintu vya bindi nyene vyaje nyene kubera yuko kumbure twahuriye muri cinema ivyo nyene turi kumwe nyene biriho ako dutandukanye birapfa ntavyo reka nteri akamo rero abarundi dukundane ini general tudafatiye kuri iki oya dushigikirane ini general tudafatiye ngo kubera ngo twakoranye ngo kubera ngo uri kuraduga ngo kubera iki ivyo nta nakimwe byo kwigira bidufasha mu Burundi cyari nabonye post ya Mr Sami yavuze ngo igituma ni giki gituma sinema ndundi tudakubita ama episode staramba stamara gihe ngo tubone ngo filime ifise episode nyinshi nka za Kanyana tubone za Mufakazi tubone za sinema nyene zahari zinyene zikwita ama menshi ukabona nyene ko zagiye acangira ko akantu ngo ni kubera yuko no munsi ushobora gukorana n'umusani bwaca mu gatondo gasanga yaduze ibeye nanje biramaze kumbako biramaze kukubako
nanje biramaze kumba ko mutaho nakoze filime muri izo ndakubwira ko ngomba kuza gusohora umuntu turakorana ndamuriha turanavuga n'ukuntu turihana ego hanyuma turanapanga shooting wanashaka twari twakoze indwi ya mbere ego tugiye gusubira mu ndwi ya kabiri yambwiye ngo birahindutsemo ngo birahindutse ndakeseri ngwasha ngo birahindutse pe ngo nkene yuko yandukiye foto washe bari kumwe n'umuntu kwe sinzopfa ndagibaga iryo joro guca ngenda gukora ngwasha ngo nasinye contrat mugabo ngo uburenga uvugana na manager ngiye kuvugana na manager nasinye contrat uvugana na manager ngiye kuvugana na manager amubwira ibintu bitashoboka cyamba rimwe namwishuye namubwiye ati naramubwiye amafaranga no muha kweli hanyuma arayanga naramubwiye ati jewe urazi naka nawe notanga nawe noha amafaranga nuko jewe Auguste mwarimu sinshobora kuyamuha nari biragenda gute sinimurayihagarika cyangwa urabikora gute nzobimenya yaramaze kwactinga indwi yose imbere yuko ni cinema izorangira uduhe finale acavuga yuko atazo twamaze indwi yose location uharura uburyo bukoreshwa muri location indwi yose hanyuma yindi ndwi tugiye kumarira arambwira ngo byahindutse sinshaka kumuvugira imbere ya micro mugabo ndazi niya cumvisha kiganira azomenya ko ari karavuga rero biga Mr Sami yavuze ni igitsina gabo biga Mr Sami yavuze ari mukuri birasabwa rero ko abaseniyase tumenya neza ko dutegeza guhinduka kuko jewe ndeke kukubesha je ndi mwarimu sindakubesha yego nta n'umuntu uzobesha ninakubwira ngo ikintu cyawe ndagikora niyo byosabwa yuko magarika ivyanje nzogikora uko nikomeza abanzi baranze ninakubwira nti jewe ndaje niyo byoba ngombwa yuko mbura nambote yaje nzova mu modoka gusa nurire taxi inze no kuvuga ngo abarundi barasabwa abaseniyase tukeneye gutera imbere birasabwa ko tugira urukundo kuburyo twumva kwigikuwa ca mugenzi wawe tucishe ego tuba tucona ibaze nk'umuseniyase akiriho vraiment ukibwira ngo shika muri location isahimwe akagushikira saa yine ngo n'urukundo vraiment oya barasabwa ko duhinduka rero hama tukagira urukundo guhanyabo mwalimu ndeka nafatire kuri kino kintu c'abakinyo amasinema muri Seed kuko nawe usanzwe ari yuva reka ndakwibariza bantu bagera kuri bangahe bagera kuri babiri siko naragiye mbona bakinisha cyane mu myaka yahera cyangwa mu misi yahera reka ngaruke kuri Mr Kaninangere mubanye neza ko bigaragara ni neza ko bitagaragara mubanye nabi ntavyo nzi jewe mbanye nabo neza pe ego ko bigaragara ego no ko bitagaragara reka kino kintu ndakivuga jewe ni cyemeze neza ngira niho nakwe n'inkofero ego jewe uko nubatswe muri jewe uko nishingira intare nta muntu mbere injyaje ego shuwa nta muntu mbwira ikintu kinyuranye n'ikindimwo never ninakubwira ikintu nico nyene ego nzokigumako nzogishingira intahe nzogishimantaza nzonagikomeza nzokigwanira kujya nyine nakivuza jewe rero ndafise ivyo navuganye nabo ndafise ivyo tuvugana nabo sawa niyo ndakeneye kubakoresha ndabakoresha nk'umuryango wanje family like my family niyo bankeneye ari kintu bakeneye kumbaza ndabita like my family siko mugabe ivyabo uko banyiyumvira ko je nako nakonze uko bambona bobo jewe nako nakonze rero jewe mu bigaragara tubanye neza urazi igituma ndabakubajije muri Seed niyo mazina basabiri new generation bariko baragerageza kuduga siko yego muri zo cinema ziwawugiye kuduha barimo byarakoroheye kubaronka nimba atari banga kuronka koroha canke nabo nyene barimo babandi ati je naraduze igarade oya koroha no kuguma bivana na sanso bifashe
ego je novuga ko banyoroheye kubera nimba ashobora kuba telefona nk'ubu nyene nkababwira ati kane ndagukeneye tuvugane akambwira ati ndaje nkabwira Mr nkabwira Angele ndashaka kuvugana akampa umwanya vraiment tukavugana vraiment je mba numva ko yanyoroheye ivyo bindi vy'amagarade n'ibindi kubera bari muri management ya major ego Dunuvu yumuntu amaze gushika muri management ya major kandi usanzwe ubizi neza ko ariyo kumbure nyene ntabameze nkuko uwo muronka hajewe ntari muri management kuko nivyo twavuganye na Mtamaberi kugira nje kumukorera arabize namubwiye ati ndafisa abantu banje ndafise famille zanje zishobora kunkenera ego kandi izo zinkeneye nzogena ndabakorera tiko turumvikana rero we nimba unkoresha ico ndakwemereye gusa nuko igikorwa cawe niyo bonkenera igikorwa cawe kizoboneka nzogira sacrifice zishoboka je ibikorwa bya ntuzokugira uburi igikorwa cyawe kamwe wose uzobunkenereye ko nisase uzobunkenereye ko ndi ready kandi nkabivuga ndabinezererewe ndabinezererewe mu gurukundo rero iyo umuntu ari amaze kuja kuri management y'umuntu nawe abafise ukuntu imitekerereze ukuntu abayeho ukuntu ibintu avyumvira mu gihe atavyumviye hakiri kare before tubika ko Major TV yabatoye bajya abantu bari down ego sawa burya rero ndagomba kubwira ikintu kimwe iyo umuntu muto yakiri hasi hari igihe umuntu amushiramo mu bitego azisanga muri kazoza yamutiranije n'abantu ego tiko turumvikana ivyo biraba mugabo rero wewe uri umuntu ufise understanding utahura ibiguteranya nawe kuko ububizi neza yuko iyo umuntu agiye muri contrat biba bigoye kugira hari igihe bihindagurika ego aca kubwira rero cakira gutyo nyene hama mukavugana bigahera ya Enakayika mumva hotera abakunzi ba cinema y'u Burundi abakunzi ba ubararika cyane kuko watubaneze yuko uri mu gikoni siko ugiye kuduha cinema nica kirumvo ubasaba kuri Mwalimu Auguste tugiye kubona cinema inyuma y'amezi agera kuri 7 atareka raduha n'igikugwa na kimwe simbesha mvugisha ukuri ego ngiye kuba film ego ivyayo nivyo muzosanga indani mwe nimwe muzoca urubanza ego mugabo ico no babwira no munsi nakoze filime nzungu ego donc muzobibona ukuntu nayikoze donc ni filime nzungu ico rero no bahamagarira ubwambere kuba muragira subscribe kuri Mwalimu Auguste ego hama ibindi bikurikiranye jewe kenshi iyo ntanze filime ndatanga n'inimero yanje ya WhatsApp kugira ngo mutange ivyumviro vyanyu ko bitagenze neza kumbure dukikosore mu makosa kuba tuzoba twarakoze nivyo abarundi baramenyereye ubuzima tubayemwo nakajyana na naka umugore yahemukiye mugenzi we umukobwa twara umusheri nizo script mengo zisa nizo script ziriho mugabo siyo script ivyo mube muravyakira siyo script nta n'urukundo muzosanga muri iyo cinema yanje donc ni fight donc muzobona ibindi bintu bitandukanye byo musanzwe mumenyereye nakazungu rero ako kazungu kanje reka tukarindira muzokakire gutyo cyane ikiyago tugeze gukorana mu kurangiza Mwalimu Auguste yarigeze kumbara yuko Alvera Muhimbare atari umukinyo w'amareresi ahubwo ari umuririmbyi wa gospel music ubuho yarabaye umukinyo w'amareresi canke aracaririmba indirimbo ntumushira mu bakinyo w'amareresi never gute biragoye kugira dutahure man siko wewe uri umwanditsi uri mu director uri mu kinyamareresi ufise vyinshi umubona ko cyatavyonze okay reka genda bigusubiriremo ego kumbure narumvise ko inyuma yo gutanga kijya kiganiro ego biriya bintu byaranshikiriye ego barahavura mbere banambwira ngo bagombye guponda ibikingwa imari cyubibona birefu abwira ati ntabwo ngo nabikozemo navugishije ukuri mu Burundi n'ukuri turakunda kubesha ego n'ukuri turakunda tuvuga ikinyoma cyorohereza benshi ariko ukuri nako kuragiza gute kurababaza nibyo kurababaza mbwa kukaruhura ego kuko ivugishije ukuri vraiment unyene uba wumva nyene umeze uri fier donc uraza gushimangira cyakine ego kirashobora no kukwica ego siko kuko na Kristo igihe avuga ngo jewe ndi umwana w'Imana bavuze ngo yigize Imana nani urabona ego avuze ngo je ndi Mesiya igihe asoma muri Luka 4:16 akavuga ngo
ngo asomye ngo kuri cya gisomwa ngo bavuga ko kizosoma kuri Messi bikuvuga bagomba kumwica ego baturumvikana ariko kwari ukuri it was true umuririmbyi arashobora gukina amareresi ego ndiko ndakoresha Filma Boy nk'umacteur ego mugabo Filma Boy ntacaza muri mu bakinyi b'amareresi azoguma ari umuririmbyi ariko twakinishije nk'ubu ndakeneye nakoresheje umuntu ari umujournaliste uwo bita Mignone ego siko yaje kudukinira scene nk'umujournaliste siko ariko ni scene yarazikinye ntibice bisigura ngo ahagaze umwuga wiwe w'ubujournaliste ngo agomba je gukora bino oya Fizo yarakoze muri filime nimba ari No Regret kwa ego ikintu cyuko yarakinye muri kwa Kukey bakina na Abel Ndwayo yongira kandi akina no hanze bakina na Harmonize na Diamond yarakinye filime ya Nigeria isanzwe ica kuri DSTV mugabo yagumye ari umuririmbyi sumukinya amareresi sizi ahantu ifo ko abantu batahura how much it is barakina siko bisigura yuko mu rutonde rw'iwawe rw'abakinya amasinema mu gitsina gore Alvera Muhimbare ntumushiramo byumve ndagusubiriyemo base reka ndakwereke none John Cena ntakina film arakina film mugabo ico atumuzi ko niki wiwi numukaceri ego siko ndabitahura rero kuba urabona Jackie Chan namuvuze ko kare Jackie Chan yize mu ishuri ya karate ariko kina film ego wowe yasotsa ari umukinya amareresi tiko turumvikana ego rero reka guca mufata umuntu ngo ni kubera yuko asanzwe abikora bino bintu ngo bice biba ngo abirimo yarafise YouTube zibiri imwe yahavuye yidandaza ija gukorerwa ko na nteranje imbere ikorera ko kijaje uzokurikirana niho bapostinga my life story ego tiko turumvikana yari channel yiwe yaranafise n'indi channel ya Muhimbare Alvera ya gospel ari yuno musa korerako ego hama aravuga ati jewe ndadesize iyi ya sinema potere yambare arayidandaza hama bayikore kandi amadiri abandi abantu hama bandanya ya gospel uno musi naho yovyuka mu gatondo yiyumvira indirimbo ntiyumvira sinema nduyango tubyumvikane uyu musi yicaye yiyumvira nzokora igiteramo hehe uyu musi yiyumviriye indirimbo mugabo sinema uyimuzaniye ukavuga uti Muhimbare ingunkinire kubera nikiraka aje kwatinga gusa nikiraka araje kugikora mwaciye yisubirira muri gospel ego ica thinking about ni cari uyu musi jewe nicaye ndafise umuririmbyi ego kandi nawe naramuzaye ndamukinisha nibisigura yuko ngo nibice bisigura ngo rero ngo kubera ngo ari umuririmbyi wanje ngo aje gukina muri filime ngo azoca bwa ngo umukinya w'amareresi nzobandanya namushigikira mu gikuba ciki music kora nivyo arimwo niyo kariyere yiwe Muhimbare Alvera nagombe yorosha umutima n'abandi abantu kumbure bamuzungurutse borosha umutima nubwo bo baramukunze muri sinema uno musi yaratwikaravye aravuga ati ndigiriye muri gospel kandi tubishimira ivyo niyaza tuzatumukenera dukinire ego ariko nahagarara hajya nyene kandi mane migere bire nitereka mane ugize ngo pa itera abashinwa bonyene nabo nyene baca bagwa hasi uzibona bahonyoye hasi ego ufate ya yindi libere atera tricky ngo dusho tuvuga ngo irateretse arazunguruka nawe ko nakari karadandabagirana ego itereka kandi inzira zibizananiye ifyisi ego rero wewe hajya hano yahagaze ni good muri gospel aduhagarariye neza ego mu best singer cyane mu Burundi ararimba neza ego pe nani hari kindi no tumuronderamo twego tugaho twumuvyaramo amata kandi ari mu matako y'igihori Mwalimu twakoranye neza mzee asante murakoze asante ariko nakubara neza yuko harakenewe yuko amikari zozamwo kandi nawe nyene nawe weri urashobora kuzana iyo idea ukavuga ati jewe reka nzane kino gisata uzoshigikira anashiya tuzoba mbere kugushigikira muri anashiya muzoshigikira cyane gose aca bahera nimero eka ndengene ndayitanze itange direct 317 yibasubirimo kugira bayumve neza 317 186 ego ni WhatsApp yanje ama niyo muce munyandikira muri beshi nebona mu kwiyamajana 2 ego mubishigiki ico kintu kandi mubona yuko ivyimviro vyanje ni nabitanga muzobikorerako cenzo campambana
nta kibazo mwalimu asante tugene kuri account ya YouTube yitwa Mwalimu Augustin agiye kuduha nireresi imeze neza kuko narigeze kuba tumufise cyane gushika n'ubu ubona neza yuko ari mu gikoni ariko ariko ara directinga isinema yitwa Impano iri kuri Abel Nduwayo kuri account ya YouTube tugene tubashigikire cyane nitwa MC Gundosi twari kumwe na Easy behind camera ndabakunda cyane hasta la vista, ja bless, ciao ciao.